indirimbo ndiko ndakunda indirimbo mparaye ntokubwira n'icyo ndayumviriza ku munsi ne mon bébé ya Monia Fleur. Wow, iyo ndirimbo irarenze, umwana yaririmbye neza. Video ni nziza cyane ngose yakitinze neza kuri ararenze. Wow, mon bébé. Ego vraiment. Ciao. Monia Fleur vraiment warandenze. Nandi ko turimbo twasatupi. Kuga papa. Oui. Adraza nyene. Adraza vraiment. Bashaka kwivuga ko nkuwo nandikiye arge uzobona giye nko muri commentaire niyo mpamvu ni reserve niba atavyubona. Hari icyo mwagize se bidasanzwe hapa kureka. Ushaka ndarimene. Najya mena. Narakomeje yere muranashikaye. Gatiko. Nimwakinye Twakinye mashanje. Nta nako kwinyegeza nyene. Naragaragaje vraiment. Naragaragaje. Ujya mutipa ararenze cyane gose vraiment. Arenze mu bantu bose je maze kubona uko yani. Vraiment n'umuntu aciye bugufi kandi ni n'umwana mwiza kandi ni n'umuntu nagashinyagura kandi ntanuko yishira hejuru. Buriya niwe muntu abakwiye kwishira hejuru. Tuwihojeje abandi bishira hejuru atani ibintu vya danje biba bihari. Ubundi ngako kanyuma niko kabi mugani wa Erepo harabishira hejuru ngaha. Hari abantu bishira hejuru kandi ugiye kuraba ugasanga nta n'ikintu bazi man. Ugasanga nta n'ikintu bazi gusa bagize agasikise k'iminota 2 bakacashaka kurenga. Ubundi ujya niwe yarakwiye kuja hejuru. Ariko hari nk'umutipe Sabasi vraiment Sabasi aratesa abonekana neza ku isura vraiment nitwobihisha bizu ndamugusaba nzi kweli jana nzo umusore ari umusore nakabazo k'amasiko nisengira chaka kwitira akubwira ati please I'm in love with you dufatanye urugendo rw'urukundo inyishu yobi ya This is Flash TV, we shine to progress. All right, bakunzi ba entertainment Burundi, bakunzi ba Fresh TV, bakunzi ibiganiro byubaka, twizera yuko mumeze neza aho muherereye hose. Abo ubuzima butari ko buratwara neza, bisaba kwihangana mukazirikana yuko byanka byakunda ejo namwe ibintu bizoba bimeze neza. Of course ni ya TV yanyu Fresh TV 257 ijwi wumva ni ijyandi kuri yo Leonce the son of God Dr. Love aka Diko. Ruhande zanje baricaranye n'umuhungu wanje n'ubundi Ireri Tazoyi aguha image utosanga handi hantu na hamwe. Umuntu nakiri no munsi basha ndabihera he. Meze neza. Ego nsanda shimwe. Meze ndakubona mbona nanje ni sawa ibintu bimeze neza. Kabisa. Nako navuga ati ndahera hehe ndahereza. Shaka. How can you guhera? Novuga ngo urumwe mu bantu twakiriye aho byanka byakunda tuza kuyaga byinshi na cyane yuko ino entertainment nawe utari kure yayo uyimenyereye cyane. Cyane gose. Umeze neza ariko. Ndashima Imana. Umwaka wawutangiye gute ugereranije n'uwo twarangije? Umwaka ndawutanguye ndi mu mashimwe menshi cyane gose kubera ko ubuntu bw'Imana bugenda buboneka ko okay nako bwije. Ego kabisa. Aho rero uwo novuga uwo kubwira widondore byemvye abantu widondora mu buhe buryo? Kwidondora nitwa Kadoravel nkaba ndumukinyi wa film. Nkaba kandi sanzwe ndi mu mwuga wo menyesha makuru. Ego novuga nk'iki uri n'umunyamakuru haye. Ego ndumunyamakuru nkorera TV yitwa Holy East TV. Holy East TV. Ego. Cameraman nawe yaraza arayumvise. nawe yaraza arayumvise. Ikijanye na education, scolarization iki nijanye n'ishure niki bihagaze gute? Kijanye n'ishuri niga kuri kaminuza yitiriwe Kiyaga Tanganyika. Mu gisata c'amategeko umwaka wa 3. Umurakaze. Birimwe kabisa. Birimwe. Mu 3. Ego. Ibintu bijanye n'amategeko nk'ubu umuntu akubwiye ibintu by'amva ngo ingingo ya 17 gwiki ububizi. Ndagutora neza. Ndakubona. Ego. Kabisa. Ubona gute rero bino bikorwa mva bwenge kubikora
novuga kubikora nk'umuntu abikora yaraciye ku ntebe y'ishuri n'ubikora ataciyeyo uba ubona bitandukaniye canke akarusho kari he? Akarusho karahari kanini cyane gose kubera ko amashure buriya nubwo petete uba utariko urakurikirana ivyo wize mu ishuri ariko ni ikintu kigufasha cyane gose kubera ko ushiramwo ubwenge mu bintu byose ikintu cyose kiri mu bwenge uca wumva yuko haba hariho amashance manini cyane gose ko ugira ivyamwa kwa amafruit meza kandi ikindi biratuma umuntu amenya neza ikintu akeneye umuntu akamenya neza ikintu akeneye akamenya n'ingana ashaka kugikorera kugira ngo agishikire kabisa rero umva ko amashuri ni meza cyane muri domaine zose kubijanye urabona nk'akarorero nk'abaririmbyi abakinyi b'amafilme n'abandi hari igihe biba ngombwa ko mu bikorwa byabo bashiramwo nk'indimi zindi atari kirundi aho nta kantu k'inyungu uhabona nakantu k'inyungu kanini cyane gose kuko umuntu azi ikintu ariko ararondera ntarondera kuba national ntarondera kuba ahantu hagufinya aviza kuba international rero ururimi utazi ururimi nshaka kuja ahandi hantu gushoye kwidebrouiller bazokumenya gute nzomenya n'ingene nsabikira kiye none habere wewe uvuga indimi zingahe jewe indimi ushobora kuvuga hano kwa buno butaka kwabura butaka je ururimi rwa mbere niyemera ko ni kirundi cyacu haba izindi nazo nimva amahanga zangizwe n'abazungu mugabo turi debrouiller kwa ego Can you parler français? Oui, oui, oui. Numva nk'ibintu mba mvanze. Ashaka kuvuga igifaransa, icongereza, igiswahili no. Mugaki vraiment. Ndakubwira ikintu. Umbwira muri izo ndimi zitatu nce ndaguha ka gift. Coroshe cyane kandi. Ninge ntange gift kabisa. Benumbe mboreka ndayiharuye mu mafaranga. Ndaguha ikintu kivara agaciro k'ibihumbi 50 by'amarundi. Cyo kintu kiragoye. Wowe wifiriye gutanga ikintu cy'ibihumbi 50 kintu kiragoye. Imesa. Oya tazoye irere atuma nterera mugabo kabisa ugitoye mu kirundi hoho umbutegeza kugitora kuko ndakikubwira. Shaka ukimbwira mu gifaransa no mu cyongereza igiswahili numvise ko atari cyane. Ikintu citwa inyenyi mu gifaransa citwa gute? Brèche. Brèche diki kawacha. Inyenyi mu gifaransa. Kiracitse. Examina goye cyane gose. 50 ndiko ndabona ari karanci. Ari kagenda ndayabona. Bivuze yuko ushobora kubana gitoye zinda bimenya ariko ndazakira naturatora vraiment. Inyenyi. Mu cyongereza basi reka ntorere igifaransa gihe in English. Reka nakubwira. Oya reka arabwira ahubwo reka arantwengere binaniye. Cyo mana yanje 50,000 yanje bamagiye. Ngomba gushika reka ndakugerebere basi tuvuge kindi umunywa w'amazi. Arc-en-ciel hama mu cyongereza ni It's okay. Ango murango mwarize ngo twarize. Ne warize. Ako nakantu kaba kagucitse nabarya nyene biwabo ari ururimi rwabo nawe ari jambo ry'ikirundi rikusoba Kirundi rakitse no ntago ushobora kumenya ikirundi jana kwijana hari akajambo gategeza kugusoba kapana kuvuga ngo ngura kayobewe ya karashaka kujana nyene sivyo cameraman nakundi urumva senga nimere zanje ziragucitse alright ariko kuma 10,000 ku ka kansiya nayo natora ndakugurira ibisukuru basi ikiganiro ni cahera nimba ndabipfana cameraman mbona nawe menga arashaka kukikuba bipfuza ari ndakugurira muri twe mwese zoca biguye wese wakwakiye urakunda ama gift cyane kwa nitwa kado nitwa gift alright ati mureke kutwi ariko kandi nyene gift kado wow you deserve it you deserve more gifts Alors nataye ubateka kutwicisha amajambo mubanze mutubwire neza uwo ari we of course namba mutamuzi uno ni umukinyi wa movies ni umuyitibes umunyamakuru ko yabivuze she's the influencer kuri social medias umwe mu bakobwa bafise n'amazina meza by the way I'm in love with your names ni name mimi nanjye kugenda ronjana maze mise ntabivuga kwa watanga bivuga yitwa Kado Havere Arnisia
ako ntabwo wari wavutse ako rero sinkunda kugashyira ahantu henshi ariko n'izina ryanje naryo ababyeyi bampaye ko rya famiye ryoryo ntiwirigura rivuga ryarananiye gufata riragoye kubera ko udakunda kukavuga bon novuga ko ari izina rigoye ntiryoroshe kuvugira kandi sinkunda umuntu adeforme izina urumva Arnisia umuntu aguhamagaye ashatse kurica usanga avuze Arni nandi sinkunda ko umuntu adeforme izina ryanje udashaka kumpamagara Arnisia fumpamagara Kadora Vert byoroshe. Anyway nariko ndavuga rero ibintu byinshi ukora kabisa novuga bikomeye muri hari ico nibagiye Cyabagiye nuko ndumukunze umuziki je ndakunda umuziki cyane gose cyane umuziki ndundi oya urakunda umuziki aho rero twe niyo tuba mwino minsi uriko urakunda iyahe ndirimbo muri nyinshi zasohotse indirimbo ndiko ndakunda indirimbo mparaye ntokubwira n'inshuro ndayumviriza ku munsi ne mon bébé ya Monia Fleur wow iyo ndirimbo irarenze umwana yaririmbye neza video ni nziza cyane ngose yakitinze neza kuri ararenze wow mon bébé ego vraiment kandi uranazi no gutamba narakubonye umunsi mwe ahantu abivuga imbere ya kamera ndirimba itabe uratamba cyangwa uraririmba reka tugirira akantu abantu nzobatambira basirika ndakurimbira utanga nzobatambira gukurikira mon bébé jewe nawe namaka zatambira gukurikira kandi urazi ko Monia Fred uzi ko Monia Fred herutse kumwakira mu byo twaganiriye ari kintu yambwiye gisa n'icantwengeje namubujije ibintu bijanye n'ubuzima bwe ko bijanye n'urukundo ambwira yuko urukundo yabayemo rwarambye mu buzima rwamaze indwi zitatu indwi zitatu niko rukundo yavuze ati niko rero kwabayeho ibintu wosanga ari minsi Chaya. Moya Fleur warandenze. Jewe ugwarande navuga ko gwaramanze umwaka urenga. Urumva ko ari gwaramanze umwaka umeze nawe. Urumva ko ari runini cyane gose. Urumva ico gihe no kuri kinini cyane. Ariko kado uziko kubera ko urukundo guno munsi menga abantu basike barofata bineneko kuko rutakira. For example urashobora kuyaga n'ababyeyi bacu akakubwira yuko nko mu buzima bwiwe yamenye umuhungu umwe ari we bakundanye none nawe umwaka nawe umva menga ni munini cyane umwaka n'ukuri ni munini vraiment muravyumva namwe uziko jewe kuva mbayeho ku myaka mfise atabakobwa babiri turasohokana nkoreshe gusohoka mu mujyi numvise ariko mu ibyo no bivuga kandi sivyo oya vraiment ni babiri bivuze yuko kandi natangiye gukunda ndi umwana vraiment niga nko muri primaire nko mu wa kane naranditse ikete Ejo deranje nanti ko turimbo twa satupi kugapapuro zadi ni hija ye generation 2005 none oya achari mutoya vraiment wandika indimbo za satupi ko twandika izabandi twadragisha oya nawe waradraza tagewi nadraza nyene nadraza vraiment tuganirire gato byari bimeze gute umunsi wa mbere udraga anyway atuka generation yowe ntara makete mwandika message oya harega mu bana simaka ngo twaze dufise ama telefone twagize nta muntu yari gushaka guha telefone biga muri primaire kandi muri primaire urumva ko nawe wanditse ikete ate twaranditse byambere nanditse nyamuntu namuti indimbo yiko igipimo yo kwa Medi ngo birenze igipimo vraiment cyari cyose bizamwa bijya be nkafata ikaramu ngere nandika ubu no kwandika koko Wa nubura bigerageza. Mpave nkwandiki. Umugenzi wanje nkunda cyane. Anisi ya Havere ngunda mukije ngo yambi uko turi mwe maratubwira. Ese ko ndashaka kubivuga ko cyane. Bashaka kubivuga ko ariko ubona andikiye arge uzobona agiye nko muri commentaire niyo mpamvu ni reserve niba atavyubona. Hari icyo mwagize se bidasanzwe hapa kureka. Ushaka ndarimene najya mena narakomeje yere muranashikaye gatiko mvuga ku ndundura yako urukundo ku ndunduro ni ukuvuga ngo ni hahantu ni nkuko ubufasha urugendo for example nk'ubu twicaye he ni mu Kigobe uri kuraja nko muri ville aho biti Bujumbura muri Rohero
ahandi hantu hose uza guca urahuriramwo n'utuntu dutandukanye uduchallenge mugabo wewe target yawe akaba ariyo gushika muri ville nico bita rero kuri newe navata aho hantu yuko mwahagera twashitse ku ndunduro iyo muza kuhagera wibaza ko hari kuba ari he kubana gihako kubana warutse ko ni kubana warutse ko ni je ku ndunduro hiwanje ni kubana n'umuntu no sivyo pale sana disi ndabona menga binagusubije inyuma ntimwakinye mashanje nta nako kwinyegeza nyene na pole sana kabisa au mbega urabona umuntu mu buzima abafise ibintu yemera ukavuga ati jewe nkunda imodoka isa guca na guca iki kwa kado havere iyo akunze ukunda umusore asa gute umusore aba ameze gute okay umusore nkunda rero nkunda umusore afise mu mutwe azi gukoresha ubwenge bwiwe apana afise umushatsi abara afise ndavuga ubwenge okay mu mutwe azi gukoresha ubwenge bwiwe kandi azi kwidebrouiller muri buno buzima tubayemwe muri Bujaville Bujaville kabisa tihahi ntanze nk'akarorero basi par exemple nka wewe ntago navuga ngo turazindanye cyane gose mugabo maze kukumviriza igero uvuga maze kuraba ndabona yuko vraiment umuntu muri kumwe antuka nta regreta no muri bajya babiri bari mu maboko meza sindabonekewe bari mu maboko meza wow yeah thank you ndumva no jandika no habana wandike kabisa nandike Chazi ko nta nuwo turi kumwe la aramwihakanye imbere ya kamera wihangana mutoya wawe kwandaze warafashe ndamufise mutoya wanje kandi mfise amakuru kuri umuhererezi wewe muhira akashawe nimbushaka kumpa kuzini nzogwa kuzini akaba ari ukiri kuravuga ngo umutipe ngo afise mu mutwe afise ubwenge kubera ko ico navuga apparence ni ikintu gifise umwanya kwa ki temporaire kuganguka uburebure mu gihe kanaka arunama akagirinda nk'abandi bose ntabagishoboye guterura ivyuma niki nikero yera kubaza ati akobwa bari ukuntu uzoma bana ngwe mutipe ngo ni beje aravye ukuntu yateruye kabisa ariko by the way abantu babunyeburanga barabaho kabisa abantu beza bariho ariko nta kamaro kanini cyane jewe peu importe uko umuntu abagaragara cyane iki abe gusa ari afise mu mutwe kandi determine azi ikintu ashaka mu buzima ibindi byose nibisanzwe yaboregwa yakuvanga ibiki byo nta nico guhinduka ibintu byo bishobora guhinduka ego mugabo mu mutwe naho niho hakura nikindi sha Jeni baza ko bariko barabyumva muramwumvise kwa Havere ukira ko ufise mu mutwe gusa uzi ubona utahora ibintu kwa mbwa antuko biri kose unaboneka nk'umuntu akunda care by the way nta muntu yanka care sha nta muntu yanka care vraiment ura nka care je ndazikunda ariko atari cyane ibintu byo kuguma unsherisa umbe imbara kubebeza kwamwe sindabikunda cyane uzi ko je nka je ndabajene umuntu agumye ambaza ngo wabyutse wafunguye bebe ugeze he kwa biriya bintu je biranje mashaka umuntu amwe mwanya hamindinga no ku buzima bwanje arimo nimba dukundana ububizi mwaka kuguma je nka je uwo niwe jewe ariko okay nivyo bavuga yuko ikintu cyose kirenze urugero kirabiha sivyo mugabo nawe ukundanye n'umuntu atokubaza n'ingene umerewe wocu bibona neza ko ukunda kera rero cyumvimenye ubuye peut-être wa muri kumwe cyangwa mwari kumwe yarakubaza wabyutse wafunguye agaca guha umwanya wiwawe aho rero n'utabibona ni utumva importance yako kajambo juste ako konyene ni kuvuga aramutse abiretse niho no bari kera ni ngombwa cyane urayikunda cyane arayipfiriye ni nk'utuye tuntu uri mu rukundo bawumva umuntu muri kumwe atigeze kwifokasinga ko cyane yani bigatuma winjira aho bita kireleni bon novuga ko apart y'ivyo nari navuze avant apart yuko nkunda umuntu ngo aje tamye turi kuri cya kintu ca care basi mbona nyene ko ari attention ku bintu byo wanje aromarka ibintu bigiye bitandukanye basi kushaka nk'ubu uye nkaba mfise nk'umuseri akunda ibara rya rouge nkanje nkaba nakunda ibara rya rouge ariko nk'umunsi umwe avuga niba tuzosoka rekana mbare ibara akunda
kugira ngo aryoherwe ntanabiromarke umuryohereze ntanabiromarke donc ndakunda umuntu aromarke ikintu ndiko ndamukorera hari umuntu ushaka gukora ibintu byose biba ntabibone donc ubona ko atari attention kuri wewe kwa ubona yuko atabiha umwanya ndakundanye n'umuntu ntapfa umwanya wa danje nawe nkuko nyene wabivuza neje sinkunda umuntu anyetufa vraiment agomba kuvuga ya gusa umwanya mba ndamukeneye akaboneka kandi akampanura wala ni giki umuntu rero muri kumwe mu rukundo aramutse agukorera ati nihanganiye byinshi right now reka ruhere karuhere sinaza ko gihari nagihari jewe kumvanga ibyo tuma dupfana ntibishoboka kuko uvuze ngo ugomba ubare umuntu ko yakuvanze nawe rero wanasomye hano nashaka kugera kuko amavana kugira ati nuko yokuvanga naco ndabizi ko abantu benshi bari bavuga ngo cese no kwihanganira ngo ibikingo no divorce je kumvanga ivyo n'ibintu bisanzwe nkuko nabikubwiye kare hakina kimwe kidahinduka bisaba gusa kumvikana hanyuma ukamenya neza ico yagiye kurondera handi ukamenya neza niba ari ingeso canke niba ari bagenzi ariko arafrekanta ukamenya we ngene umushira mu murongo ego umuntu mukundana vraiment ni umwedika ni ushira mu murongo ibintu byose n'ingeso mbi yahora akora ashaka kuzihera mba numva umuntu azogutombora azobatomboye vraiment kandi rero uzi yuko iyo umuntu muhaye liberté nk'iyo usanga nayo amanyanga atari karajamo bien sûr uguma umwike kugumugira nteyaza niyo cumenga avuga ati karomfu menda bikora basi bambwire kuri kuri ariko ku ruhande rwawe bimeze gute uravyirinda ariko javyirinda ndanavyanka cyane buriya ego uharanira ico tuma tababara wewe ego cyo tumanye na aguma nezerewe kabisa ese havere ko mbamara mengo ufite n'imyaka mike nk'ivyo bintu bawavyize gute ndavuga ko ari iyi se turimwo umuntu azi kugenda yobserva genda aramenya ibintu byinshi birengeye ivy'imyaka novuga ko bafise mpamvu ndakubaza nubwo ari mike ndazi ko mutakunda nimugunda kuyivuga nawe tuvuga mugabo hari gihe wayimbwira nibyo ndakubwira inyuma ya kamera nayimbwiye inyuma ya kamera ico nzi ico 20 ntiranakwira oya aho naho ngize umubebe gose kuri giva generation ibaze umuntu yandika indirimbo za Satubejo bude yandikira umukunzi akiri umwana muri primaire biroroshe kubiharura ni 2005 bon since so tugaruke rero navuga kuri kariyere yawe ahanini ari yanatuzanye kugira tuvugane ko ukora kuri YouTube ugakora ibiganiro nk'umunyamakuru kwandika inkuru mu binyamakuru ku ma social media zatandukanye no gukina film ibi bintu bifadikanya gute bikagukundira ikintu cyose uragipangira umwanya wowe umenya kuwupangira nta kintu kimwe kidashoboka ibyo byose ndashaka kubikora haja no kw'ishure ibyo byose kandi ego nena navyibagiye no kwiga encore ukaburi kuriga ikintu gisaba ingufu nyinshi abaciye kw'ishure barabitse ikintu uri kuriga nicoroshe kirakomeye gisaba kwiga cyane saba concentration kwa mutwe gumupanga y'ibintu n'ubu nanye numva uri kurabwira umuntu kuri telefone yo kufise examen imbareje c'est examen jo kandi bizogenda neza kabisa ntaco ubona none bikwicira ukabona hariho nka kimwe kitakunze neza sinavuga ko ndonka umwimbu cyane gose nkuko no kwifocusinga ku kintu kimwe ariko bino buzima turimwo sivyiza kwimenyereza gukora ikintu kimwe tuba obligé kumenya ingene tuyorganiza tugakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo abe ni inyungu y'iwacu nyuma ya vyose kabisa alright ni Havere uravye neza na neza mwino minsi wagarutswe ko ahantu hatandukanye no mu binyamakuru kubera film uri kurekinamwe yitwa gute yitwa Manjanja kuva muri Warubizi company muri ko murakorana gute kugeza n'igihe biyumvira kuri woba like as a main actress muri iriya film Warubizi navuga ko tuko turakorana neza cyane gose ni famille yanje niho natanguye kwerekanira impano yanje nibo bashiye kunduza bavyumva kandi baranyizeye barabona yuko ndayishoboye kandi ndibaza yuko abantu taraja kwira mugende mu irayi yitwa Manjanja kuri YouTube yitwa Warubizi Movies navuga ko barampaye icizere kandi naragerageza nanje narishimye ko nakoze kabisa
nivyo kukabe nkako je nabonye ni wewe ukina uri actrice principale muri rijya film. Yego kandi ni filme nziza mugende buyira ni filme nziza murabe ingene bagiye barampenda ntiyatari barampenzesha icyo nagenda kubaza ijya filme novuga leso morale ahanini ishimikiye kuko habonekamo umukobwa aba yitwa wakinye witwa gute jana kinye yitwa Lize Lize nkasumukuzi nabonye agace voilà nabonye agace gatoya asa n'ugwa mu rukundo n'umuhungu umungu agenda muhenda kugeza n'igihe atwaye inda yiwe ariko akaza gusa n'umwihakana ndavyibuka neza yani ko byagenze Lize yagize umukuzine mubi amuhanura ibintu bitari byo muri absence ya mama wiwe bakaja mu ngeso mbi ariko wewe agaca hageze ibintu byo kuryamana n'abahungu niki wagaca yiyankira uwo mukuzine donc urumva Lize akaba ari wagenda urumva mukuzine yari umwana mubi cyane yamusukira mu bintu wewe ntabijemo agaca yanga ati we ryama ngaho oyisha ndakubwiye turyamana urumva araba mu buzima bubi Lize araduga iwabo kwa tantine urumva iwabo uwo mukuzine tantine we nawe amukorera amarorerwa Ego nivyo nyine. Rero oya bivuga neza amajambo make ese kuno musi. Shaka ko bagira inyota bagenda bayirabe. Umva ndayibabwiye yose none umva baje kwiraba. Nta rizime wari bwaheze. Tantine sasa byagenze gute? Nawe nyene yamusubije muri zange sombe. Tantine wanje yaciye afata nabi akazara mu bikorwa byinshi bindemereye kandi ndemerewe. Ninda. Hanyuma Nziko narinzi ngo wayitwaye byanyabyo. Oya ntayiri. Kamera abantu twereke neza turaye ko. Mugaje navyo nobona. Arabaze ariko ngo gukirisha cyabona ati haveri ibyo nibiki mbonye. Ego haba rero mu nyuma aravuga ati ubuzima ntabwo nshoboye kandi nisuye mu gisagara mfume ndamubwira neza ntore. Hama caragenda acahura n'umugira neza uwo bari barafashe nabi et puis aramufasha nyene ego hama partie yindi kabizo garuka inyuma y'izindi filme nkazinga zije kwatwika kabisa yanga cabango muraraba nanje nkaraba abagenzi ngo naho kahere ngo batiriya filme ngira bandanye ebana rero uyu muntu ariko arakina ikintu abarundi bavanga umugano ugana kariho ariko kandi nawe uri kurabikina byanka byakunda hari cigwa bigusigira uravye neza story mwe ariko murakina hari cigwa kindi yoba nawe yaragusigiye imbere yuko mwigisha abandi bantu ego icigwa baransigiye nuko gufata neza umuntu ari ikintu ciza kuko kutaza ahantu maza guhurira nta kamaro ko gufata nabo umuntu ari wese nawe yaba ari umukozi nibwo yaba ari waje gusaba iwanyu nibwo muri babandi baza kuvuga ati kandi bakore ibikorwa n'ibiki kuko ntuzi ikintu azovamwo ejo bundi uko isi irazunguruka shaka kubuhagaze neza no musi ejo akaba ari ubugesera ukabukeneye kandi nimagiriranira abantu turakeneraniye yani ico cigwa yampaye nibaza yuko nabandi bantu nkaho bavunguriye bagende bayirabe baguziri kuri Warubizi Movies filime yitwa Manjanja iranabandanya nabonye mwayisohoye nk'ama episode so ni kado havere rero uravye hambavu ya Manjanja mwamaze gusa naberekana ikindi gikorwa kirurumba kigiye kuza ndacise ko kirurumba je naravye abakinyi honyene bagiye kuyibonekamwo nanje ubwanje ngwa mu gahundwe ndatangara gose kandi uravye afishaje ni filime isa nishingiye kuri wewe uri no wagarutse n'ubundi mu ba main actress bagiye kwikinamwo ijya filime kwanza ni abandi nubwo twabonye mwabakinyi Mimi nka Grace abantu bamaze kuboneka ariko hariho n'abandi benshi cyane gose bakomeye cyane muri bino bintu bya filime ni filme ya Warubizi ariko yanditswe kandi igatunganywa na Bandikiranira Genya media yanditse ego kandi no ya director harasha kabisa ni filme nziza ubwanje nayikunze urabaza kuba uri mu kintu bwawe ukagikunda abantu batarakibona nukuri nimuzora Greta vraiment kuri iyo filme iraryoshe cyane gose ifilme yitwa ntaho yagiye vuara niko nabonye yitwa Kabari filime nyene izoha ifite histoire yoshe wumva gute guhura kuko uno munsi umuntu yitwa Gaga si umuntu muto muri no movies filime wayihuriyemo no witwa Mimi Mireye Kent ya Keza niyo mazina bariko baramwita umukobwa nawe nyene akunzwe cyane muri no game ariko kandi urumva ko yanditswe n'umuhanga umwe mu bantu afite n'ibihembo byinshi gusumba abandi mu mwaka uheze ari we Amede Manirakiza uyumva gute kubugiye guhurira mu masini amwe nabano bakinyi bakomeye
muri movies kandi we wasa naho ariho gitangura novuga ko niteka ni ibintu byanjyoheye cyane kose kandi n'ibintu byanshikiye ivyigwa vyinshi iyo uri kumwe n'abantu bakurenze muri experience mu bintu byose urabigerako uri umuntu aciye ubwenge ugenda wize rero novuga ko narasimvye ama etape menshi cyane gose kuko narize ibintu abandi twatangura imwe bataramenya kandi afise amakuru ngo ko wanagitinze neza muri rya movie naragerageje vraiment naragerageje nuko nyene kumbure bibujijwe wari kudukinira gato nk'akantu wakinyemwa oya reka muzoyiraba ni yazi wavugura wo mukinana mfise n'amakuru yuko mugiye kugira rya filime ngo izoroncingirwa he Igitega itariki 28 z'ukwezi kwa mbere umugwa mukuru wa politike Igitega mu nyubako za Lenox Igitega mucamo habona n'abandi b'Ubujumbura murahazi niho bizobera ibirori byo kwiyerekana ku mugaragaro ese ko mutadutumira abantu muri Fresh TV ngo tujane ubu koko Naireri aramuza atoye kamera tukajana GTG ntubona ko byojyo ntituracererwa vraiment tuka nje nari nabazaniye ubutumire nubwo muciye mu ntanga kubivuga mugabo no gusenga irera asigaye atinya kuva aho yumbiye bya bintu asigaye atinya ngo kuja Igitega dufise Imana mu ruhande rwacu kugira ubwoba irete nibyo ko amakujya Imana iba yakingiye abantu kandi nahajwe abona ko yabakingiye muri of course yaranabikoze by the way polesana kubavandimwe ntabwo bihora kujya kandi Imana nubundi hataragera nta nibaza ko bidashobora gukunda Igitega muzaba muri kumwe nabandi nimba nawe uzoca Igitega tuba turi kumwe n'abaje bakinyi wese mwabonye kuri afisha Amede ntihazoba ari Alvera umuririmbyikazi ari mu bakunzwe cyane kandi ari mu actrice akomeye cyane hazoba ari hazoba hari Ines Ragel hazoba hari vraiment abakinyi ba filime bo mu ntara ya Gitega bariko bakina neza bakina filime yego hazoba hari abantu benshi cyane gose vraiment karibu cyane n'abo muri Fresh TV ndabatumiye mwese amotsi Shabaze ntitavye buno butumire ko hazoba hari abo nze kuraba uburyo uba warakinye iyo umuntu rero havera ariko arakora bino bikorwa byanka byakunda no mu yandi masegiteri nkuko bimeze abafise abantu arabirako umukinyi wa filme hano mu Burundi akwinspire kwa vuga ujamana mukubari nuwa hano mu Burundi umukinyi wanje nemera anyespira Amede Manirakiza ujya mutipa ararenze cyane gose vraiment ni wa mukinyi akaba umwanditsi akaba n'ubu director arenze mu bantu bose je maze kubona uvuze ko arenze hari abantu bahava bibaza ko menga harimo kurenza urugero uvuga ko arenze ufatiye kuri reka mfatira nko kuri filme basiziwe ibikorwa muzi mubona kwa turavye nka filme yasohotse 2017-2018 ifilme yitwa Inkuru y'Inkuba benshi bayizi kuri Samvura filme yanditse neza itunganije neza ibintu tutari tumenyereye ngaha mu Burundi amajambo yandika Amede n'amajambo y'ubwenge afise ikintu asigira umuntu kwa ayumvirije ntago ari filme gusa kurura umutwe bwa harimo ivyigwa byinshi cyane gose kadufate rero iyindi shusho y'umuntu ni na filme yatwaye igihembo muri festival kabisa filme isiga ubwenge wumvise deja titre ishusho y'umuntu cyo byumva yuko ari ibintu ya filme yarabikoze hamwe ruguru hose hinduka nk'inkuru vyino kabisa bona hari ihurizo ry'amakuba mana yanje umenga uravye amayide ashiramwo sanga umenga vraiment nuduhinde harimo amayide y'ibisazi harimo vraiment ibintu by'ubwenge cyane cyo bibona Ara mutipe aranaciye bugufi tafa kumenya ko ari ibintu bimurimwo. Cyane nico ciza. Kwame dushobora kumwihenda gukabona menga n'umuntu menga nta n'ibyahata. Nuko yane. Vraiment n'umuntu aciye bugufi kandi ni n'umwana mwiza kandi ni n'umuntu nagashinyagura kandi nta nuko yishira hejuru buriya niwe umuntu abakwiye kwishira hejuru. Tuwihojeje abandi bishira hejuru atani ibintu byadanje biba bihari. Ubundi ngako kanyuma niko kabi mugani wa Erepo harabishira hejuru ngaha hari abantu bishira hejuru kandi ugiye kuraba ugasanga nta n'ikintu bazi man ugasanga nta n'ikintu bazi gusa bagize agasikise k'iminota 2 bakaca bashaka kurenga ubundi ujya niwe yarakwiye kuja hejuru kabisa mugara aciye bugufi kandi burya nibwo bwenge ubwo navuze Amede kubera ari umuhungu hari ukuntu abize physique bavuga ngo kwa ngo moe please ibintu nkabijya ngo oya vraiment nakoreye
ku bikorwa yatweretse ariko nubwo yaba ari umuhungu ariko si kabi ari ico nako si kabi nta kibazo vraiment ariko kabisa nibikorwa kabisa biranavuga yuko ya filime bakaba turavuga igiye gukora amateka n'ubundi ni media yigarutsemo aranayandika ego iyi filime nshasha abantu batangiye ubona guposinga hirya no hino bategereje ego naho kandi nawe iyo yagiye filime zoyibonekamo cyane gose niyo mpamvu wavuze ko narenze urumva Naramubonye. wakorewe n'umuntu nawe usanze ukunda kabisa nta wundi muntu ubona ati ubu nawe yabirimwe neza kwawe ega barimwo benshi gusa navuze uri hejuru y'abandi ariko hari nk'umutipe Sabasi vraiment Sabasi aratesa araciye bugufi nawe kandi abona ko ibintu byiwe biba biri mu bwenge abonekana neza ku isura vraiment ntitwobihisha akakoko ni keza aboneka neza ku isura shafere ko mengo ufise urukundo rwinshi ku bantu kunda batipe sho Moni niwe yavuze kwa mukuramutse kandi bavuga ngo ndashima Imana n'abantu bake b'abahungu wahungu nati Sabasi aboneka neza ego vraiment aboneka neza mbe hajya Sabasi aracari umusore n'umugabo ndamugusohotse sinzi kweli je narinze umusore ari umusore nakabazo k'amasiko nisengira chaka kwitira akubwira ati please I'm in love with you dufatanye urugendo rw'urukundo inyishu yobe ya ivyo biri privé naraza kubimbariza kuri kamera no shaka byishwe kuri kamera oya none uvuze none kuvuga yuko oya aratesa vraiment mara yanje aratesa n'ukuri kabisa Sabasi uba waho uri abere yanyemereye ngo ndandika kabaruwa none ndumvura akajanja aragatabagwe numva ko hava kadashika bo havere wari umunezero kukwakira kuyaga n'umuntu nkawe uzi ibintu byinshi umuntu aba yumva twogumana ariko tuguseze nani mba numva gusa menga twogumana tu nizere ko abantu bakorera ikiganiro cacu baryohewe byanka byakunda ariko rero ndashaka duhereze kwa kino kintu nk'umu analyst nk'umuntu twumvise uri uzi ibintu byinshi muri industry ukaba wamaze kwinjira cyane mu bintu gisata ca filme ariko ubone ko urashiramo n'ingufu nyinshi movies y'u Burundi nivyo ziriko ziratera imbere ubiravye hirya no hino hari ahantu abakinyi bariko baragira ariko still haracarimo intambamye nyinshi ubona zitumye tutaragera hantu benshi twifuza kugera wewe iyo biravye ku giti cyabo ubona ino secteur ya filme ifisi yihe ngorane ni iki gituma tutariko turatobora ngo tugera ahantu kure navuga ko vraiment gushika hano intambwe film imaze kugera ko je ndayishima cyane gose film y'u Burundi ikiratera imbere n'abantu bariko barazikunda kare ntibazira bakavuga ngo muri abaninde ngo ibiki n'ibiki ariko ubunye basigaye babizi ko ari abantu bafise amafilme meza y'ubwenge kandi afise ico yigisha ariko nitugera kure kubera ko ndagaruka kuri cakindi c'amashuri akantu ka niveau yiwe intellectuel kari hasi cyane abakobwa utamwegera batazamishana umugani wa Herefro niyo wacava ubu beef bwa hato na hato budafise ikintu bumarira umuntu kuko iyo umuntu akoze ikintu atabwenge yashizemwo usanga kiriko kirasambura nticubaka kirasambura ikindi kintu naco kiriko kiratuma iyi film idatera imbere hari kwishira hejuru ugize agasikise k'iminota 2 uciye wumva umengo urarenza abantu bose ushaka gukorabora n'abandi ushaka abandi ari bo bonyene bagufasha wowe ntubafashe mu gihe hatabaye urunani rero nta hantu namwe tuzigira dushika mu gihe akiri abantu biyumvira ko barenza abandi bose baba bafata akaroro kuri ya medeje ndabisubiyemwo fasha uwundi muntu korabora n'uwundi muntu icishe bugufi hamura filme ngiratera imbere kabisa tuguruke za Netflix twinjire za Hollywood Hollywood tuturira kuko abarundi n'abantu bafite tana cyane nibo maze kwitegereza neza hadufite amatalent menshi kabisa na nyinshi cyane gose mugabo mu mutwe mindset mentality yego vraiment ebana wari umunezero kukwakira nanje umunezero cyane gose kuboneka kuri Fresh TV ariko ndamutse ndakurekuye ntavuze ko wari uberewe you look so beautiful nabankoze cyane n'Imana itazombabarira urakoze cyane merci beaucoup sinzi yuko hari akajambo kamwe canke tubiri ushobora kura anyway ariko wibutsa abantu imbuga zawe ukoresha bagende bakufollowing mugenda mufollowing mwandike kuri Facebook Kadoravel official kuri Instagram mwandike Kadoravel 257
kuri TikTok Kadoravel, kuri Twitter Kadoravel. Hose mugende munkurikirane, mugende mubona ibikorwa byanje, hama barabe na warubizi movie hamwe na warubizi TV, hose mugende mukore subscribe. Hanyuma turabaye kaze cyane ngose itariki 28 kwezi kwa mbere Igitega muri Lenox, muze mwirabira abakinyi banyu mukunda, muze muryoherwane nacu. Bizu bizu bahekibesu. Bizu bizu. Wow. This is Flash TV. We shine to progress.